Yes bakunze mama Media TV reka duse tubaramutse tubibutse ko ari ya televiziyo yanyu, televiziyo y'ugwaruka, televiziyo y'abana bato, televiziyo yihaye intumbero yo kuvugisha uwo ari we wese, umwana muto, umusore, inkumi, umumama, umupapa, umutamakazi, eka banyokuru n'abasokuru, uwo ari we wese nta itavugisha ni ya televiziyo yanyu ngaha nyene muri komine y'Amabayi yama ikora ko ishoboye kugira ishobora kwashikiriza ibiganiro kumwanya kumwanya. Ubu rero ndi kumwe n'abana. Murakomeye? Yego. Amakuru yanyu? Neza. Meze neza? Yego. Muhora muririmba? Yego. Ririmba twumve. Bana biwacu nimukunde kwiga, ubwenge niko gukira. Uburundi bwacu buduhanze amaso, twaruka kwiza Burundi, twaruka kwiza Burundi. Murakoze cyane. Abakozi mu Media TV twatemanye n'abantu bakiravutse cyane gose. Reka rero mpere kuri umumwe ntangure mbaze umumwe kuko ahantu turi jewe ntaho nzi aba bana nyene ntimubarabe ngo nuko ari bato cyane bo baho bari barahazi. Je ntaho nzi nibo hava bababwira ahantu turi. Aha reka duhere kuri uyu bite. Sawa. Urakomeye? Yego. Amakuru yawe? Meza. Witwa nde? Munezero Olivier. Munezero Olivier. Umeze neza no gawe Munezero? Yego. Ko ufise ubwoba? Oya. Kuri ubwoba nk'umunyesho. Urigaga Munezero? Yego. Wiga mu kangahe? Mwaka 2. Wiga mu kangahe? Mwaka 2. Mu kabiri Muneze. Wahora wumva Amabayi Media TV? Yego. Wahora yumva bayivuga? Bahakorera iki? Barahiririmbira. Aha, bakunze Amabayi Media TV turi kumwe na Munezero. None ga Muneze, aha turi nihe bahita gute? Muri Kenyera. Muri Kenyera ni kubahe Mutumba? Nyabungere. Mutumba Nyabungere mu yahe komine? Mabayi. Papa wawe yitwa nde? Ndabarushima na Samuel. Mama wawe nawe? Nawe ni Mana Evelyn. Baba kubahe Mutumba? Wa Nyabungere. Wa Nyabungere. Umwigisha wawe akwigisha yitwa gute amazina yiwe yose? Wiga kwishure bita gute? Nyabungere. Ishure bagita gute yose majambo yose bavuga gute? Kivuruga. Bavose byojya byose bavuga bavyita? Ekofo Nyabungere. Ekofo Nyabungere. Wavuze ko yiga mu waka? 2. Mu wa kabiri twagushimiye cyane. Yego. Bite nawe? Sawa. Beze neza? Yego. Witwa ngwiki? Igiraneza Emmanuel. Igiraneza Emmanuel. Wewe wiga mu kangahe? Mu wa 3. Mu wa 3 uvuka kwa Mutumba wewe? Mutumba wa Nyabungere. Mutumba Nyabungere komine yitwa gute? Mabayi. Intara nayo? Cibitoyi. Intara uvuze ngo yitwa? Cibitoyi. Aha, umwigisha kwigisha yitwa gute? Auguste. Auguste wiga mu kangahe? Mu wa 3. Umwigisha yigisha mu wa 3 kujya ishure? Ekofo Kivuruga. Kivuruga yigisha mu wa 3 amazina yiwe yose turayakeneye yitwa ngwiki? Irindi ntaryuzi. Nuwasura kwishura kwa mbere uzoca uribaza ugende urize sivyo? Mama yitwa amazina yose? Shishikara Francine. Inde? Shishikara Francine. Papa wawe nawe? Namera Yohana. Baba kubahe Mutumba? Nyabungere. Bite? Sawa. Urakomeye? Yego. We bakwita gute ndugu yangu? Iranyibuka Boni. Iranyibuka? Boni. Boni. Mr. Boni. Umeze neza? Yego. Aha turi bahita gute? Muri Kenyera. Muri Kenyera. Wowe ubahe? Nyabungere. Nyabungeri? None wowe uriga? Yego. Wiga mu kangahe? Mu wa 2. Wiga mu wa 2. Umugisha wawe yitwa nde? Ntabyutse? Atabyutse uravuga ati ntabyonze ntangorane. Ntabyonze. Reka kumubwira nababujije ntumuze muramuhenda bakora kubesha. Atabyutse uravuga ati ntabyonze sivyo? Hama papa uraze amazina yiwe yose. Yitwa gute? Nimpaye Alfred. Mama wawe nawe? Sibomana Suzanne. Urakoze cyane. Yego. Vuga Amabayi Media TV. Amabayi TV. Subiramo kandi Amabayi Media TV. Amabayi Media TV. Aha bakoze Amabayi Media TV turabandanya bite nawe? Sawa. Umeze neza? Yego. Amakuru yawe? Meza. Wewe uri umuhungu canke uri umukobwa? Uri umuhungu. Wiga mu kangahe wewe? Mu wa 2. Wiga mu wa 2 kwande mwigisha yitwa nde? Nawe nzigenda mu mwarimu. Wewe mwita mwarimu izina ryiwe ntaryuzi. Urakoze cyane. Wiga kujya ishuri? Kuri Ekofo Kivuruga. Ekofo Kivuruga. Hama mwebwe musanze muba mu yahe komine?
kuri Mutumba Nyabungere. Oya navuze nti musanzwe muba muyahe komine yanyu yitwa gute? Gacimbiri gahesha. Okay wera ni sawa cumbwira byose rero umbwire uti mba ku Mutumba Nyabungere agacimbiri gahesha bivuge byose. Mba ku Mutumba Nyabungere kaba ku Mutumba bagacimbiri gahesha. Komine ntabwo yize. Oya. Niwashika muhira ushika ubaza mama canke papa ati mbega twebwe tuba muyahe komine ninagaruka nzosanga babimenye. None mumaze kwiga ibiki n'ibiki kujya shure ryanyu? Tumaze kwiga ibiharuro n'indome. Harura rero harura ibyo biharuro gushika ku 10 twumve. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Urabizi mu Gifaransa? Yego. Vuga twumve. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. None ndakwigishije kubiharura mu Gifaransa. Mwarimu mu hambere bariga Igifaransa guharura. Yego. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Yego. Bite nawe? Musawa. Meze neza? Yego. Ko mbona uyifashe kuwe gute na urakanye? Yego. Harakanye. Bakuzanira ikote? Oya. None we witwa ngwiki? Ninkije Lieve we na uriga? Yego. Wiga mu kangahe? Mu wakane hehe? Kuri Ekofo Kivuruga. Ekofo Kivuruga mwigisha bigisha yitwa gute? Niyo nize Deo. Hari undi muntu abaje yambwiye kwiga mu wakane yambwiye Deo? Muriko murambesha? Cyane niwe yambesha cyane wambesha? Niwe yakubesha. Niyo nizeye Deo. Hama mwebwe mu wakwaye Mutumba? Ku Mutumba wa Nyabungere. Agacimbiri? Gahesha. Hama komine? Mabaye. Intara? Yacu bitoke. Igihugu? Cy'Uburundi. Urakoze cyane. Bite nawe? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Ko gira urashavuye? Bagukubise? Oya. Nta muntu yagukubise? Twenga uvuge Mabaye Media TV. Mabaye. Vuga cyane kugira babyumve bari kwakurikirana Mabaye Media TV uvuge cyane nyene uvuga ati Mabaye Media TV. Mabaye Media TV. Okay. Wambwiye ngo witwa nde? Fidel. Wewe wiga mu kangahe? Mu mbere he? Ekofo Kivuruga. Ekofo Kivuruga. Hama papa we yitwa gute? Tekerimana Fidel. Nawe yitwa papa we yitwa? Tekerimana Fidel. Hama wewe witwa gute? Nongaba Fidel. Wewe uritirana na papa wawe? Mama wawe nawe yitwa nde? Kwizerimana Julienne. None ga Fidel. Wiyumva wewe witirana na papa birakuryohera? Yego. Kubera iki bikuryohera? Kubera iki bikuryohera? Kubera batwisha amazina hamwe. Kubera babise amazina hamwe. Okay. Mwigisha yitwa gute? Ntawundi. Ntawuzi izina. Hama uba muyahe komine wewe? Komine Kivuruga. Komine Kivuruga. Hama Mutumba nawo? Komine Nyabungere. Mutumba Nyabungere. Uba mukahe gacimbiri? Gacimbiri gahesha. Gahesha. Urazi igihugu cawe? Uba mucahe igihugu wewe? Komine. Oya uba mucahe igihugu? Cy'Uburundi. Banza kukubwira niwashika muhira ubaze mutama Fidel ujya Fidel akuze pana wewe ubaze papa mbega jewe mbakuwahe Mutumba ni komini yahe ni ntari yahe sibyo? Urakoze cyane. Sawa. Bite nawe? Ni sawa. Meze neza? Yego. Amakuru yawe? Ni meza. Wowe bisize amaboko inyuma? Ntacyo nyene ni kubera? Nuko nyene nari nayasitse inyuma. Okay. Wewe bakwita ngwiki? Uwimpaye Alex. Wimpaye Alex. Wiga mu kangahe? Mu wakane. Mu wakane wigishwa nande? Nari niyo nizeye Deo. Niyo nizeye Deo no yigisha mu wakane hehe? Mu Kivuruga. Mu Kivuruga. Hehe? Ku kiraro. Ishuri ryanyu bagita gute? Iryo shuri ryose bavuga gute? Ekofo Kivuruga. Ekofo Kivuruga. Wowe usanzwe waka Mutumba yuwe? Nyabungere. Mutumba Nyabungere. Intara yahe? Intara yacu bitoke. Igihugu icahe? Burundi. Komine? Mabaye. Agacimbiri? Gaheshi. Agacimbiri gaheshi. Papa yitwa ngwiki? Bukuru David Vita. Bukuru David Vita. Bukuru David Vita. Vita urazi icyo bisigura?
oya nibashika muhira nawe uhava umubaza vita insiguro yavyo sibyo? ego Tubwire verbe imwe mumaze kwiga mu gifaransa. verbe are Yivuge twumve. jopi tipa iri ereva nuzaro puzare iri erevo. Kurakoze cyane. Bite nawe? Isawa Meze fresh? ego Ko ikoze mu mufuko wewe ugomba umpe amafaranga? oya Ugomba umpeki? naco Nta kintu ugira umpe? oya None ko ukora mu mufuko kandi agushikiriye. Bakwitanga iki wewe? iragiza Christian Irakiza Jean Christian. Jean Christian wewe uriga? ego Wiga makangahe? mu wa kabiri Kuna mustagiye ku ishuri. nago twiga Kubeki mutiga no munsi. no munsi wo kuruhuka wo kuja gusenga None ko utagiye gusenga. ujya nsenga kwisabato None munsi no kwa kangahe? kwa Mungu None ko bavuze ko munsi wo gusenga umva nawe utaruke kuja kuruhuka. oya kubera je wacari wansenga Kubera atari gusenga. Wasenze ryari basi? ejo Idini ryawe bagita gute usenga mu baki? mu badventiste b'umunsi w'indwi Mu Adventiste munsi w'indwi. Wewe urazi izina rya papa wawe? ego Yitwa ngo iki? Bukuru David Uvukana n'uyu? ego Irindi bamutazira gute? Vita Vita none ngo risigura iki? ntakyo nzi None wewe wavuze ngo wiga mu kangahe? mu wa kabiri Hehe. eko fo kivuruka Wewe uba mucaye igihugu. mu Burundi Komine yawe nayo yitwa gute? Mabayi Intara nayo? Cibitoke Gacimbiri, Gaheshi Umutumba. Nyabungere Ubu rero tubwire byose uvuga ati jewe nitwa uvuga izina ryawe mu ntara ya Cibitoki komine Mabayi uvuga n'umutumba bako n'agacimbiro bako uvuge byose bitondekesheje uhere hejuru ku ntara uhere ku gihugu intara komine umutumba agacimbiro utangure ku izina ryawe. jewe nitwa iragiza Christian mba ku mutumba wa Nyabungere komine Mabayi. Ese ko binyegeze raba hariya muri kamera bakubona uri kuravuga barabe hariya uvuge rero babwira ahantu barakubajije ikibazo wewe witwa nde ubahe twidondore. Jewe nitwa irakiza Christian nika kwishure ryo ku kiraro mu wa kabiri umutumba Nyabungere. Raba hariya bakubone barabona umuntu ariko aravuga hagarara neza bakubone. Warugetse ku mutumba Nyabungere? Ego komine Mabayi agacimbiri Gaheshi intara Cibitoke aho mba mu Burundi. Urakoze cyane reka tumushimire cyane mukomera amashi. Urakoze cyane uwundi mwana ashoboye kubivuga neza aza atwidondore neza ingo ngaha hagarara urabe muri kamera bite Ni sawa twidondore. nitwa Iyumva Clarisse. Raba hariya muri kamera tangura twidondore. Nitwa Iyumva Clarisse nkaba niga kw'ishure rya Kivuruga nkaba niga mu wa kane intara Cibitoke komine Mabayi agacimbiri Gaheshi umutumba Nyabungere nkabamba mu Burundi. Ubu bivuga neza ahera ku izina ryiwe hama akurikiza igihugu. Reka ndabaha akarorero sibyo jewe nitwa Niringiyimana Jean Nestor bantazira Nestabi nkaba nkora kuri televiziyo Mabayi Media TV mba mu gacimbiri Ndogomba umutumba Kabere komine Mabayi intara ya Cibitoki mu gihugu c'u Burundi. Umwana muto abivuga nkuko inde umwana ashaka kubivuga avuga aho yiga avuga umutumba ahaba byose abivuge neza. Wewe ingo egira ngaha nta numwe ashaka kubivuga. Wewe ingo nta numwe ashaka kubivuga. Ingo ngaha
hagarara imbere yanje. Aha, muhore twumvirize ntihagire n'umwe avuga, mumureke bari bavuga wenyene. Bite? Ni sawa. Twidondore. Banyitwa Niyonvire Nevesi. Nkabamba mu gacimbiri kagaheshi Mutumba wa Nyabungere, komine Mabayi, intara ya Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi. Yabivuze neza, nta kintu yasimbye. Yasimbye iki mwibutse? Ukora iki? Je ndi umunyeshuri niga kuri lycée communale Kirehe mu 8. Okay, bivuga rero neza, ubikivuga byose neza, ntaje nahamwe ikintu sura gusimba. Yego. Twidondore. Banyitwa Niyonvire Nevesi. Nkaba niga ku ishuri rya lycée communale Kirehe, nkabamba mu gacimbiri kagaheshi Umutumba Nyabungere, komine Mabayi, intara ya Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze cyane. Uwundi nawe yiga mu wa 4. Wiga mu wa 4 naze hano. Urakoze cyane. Wiga mu wa 4 ninde? Uwahe? Uyu? Nawe ngwino. Wumvise ukuntu bidondora? Sibyo? Bite? Ni sawa. Idondora bako nakurikirana Mabayi Media TV. Jewe nitwa Mahoro y'Imana Business, nkaba niga ku ishure rya Ekofo Kivuruga mu mwaka wa 4. Nkabamba muri Nyabungere agacimbiri gaheshi, intara ya Cibitoki, Umutumba Nyabungere, nkabamba mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibintu yasimbye yabitoye byose. Ubitora byose rero nkeneye. Aha, umwe ingo. Wewe wiga makangaye wewe. Mwaka 2. Raba hariya muri kamera rero, raba muri kamera. Hagarara neza. Sinibaza ko abitora, reka tugenda. Urabitora? Jewe nitwa Iragiza Jagisiye. Nkaba niga mu mwaka wa 2 Ekofo Kivuruga. Nkaba niga ku kiraro. Umusozi Nyabungere, agacimbiri gaheshi, komine Mabayi, intara mu Cibitoke, uba mucahe igihugu mu Burundi. Urakoze cyane, yagerageje ubundi yo bivuga neza gusumba, ubundi yo bivuga neza naze ngaha ingo aha. Aha, bite? Sawa. Twidondore, widondora ko akurikirana Mabayi Media TV. Jewe nitwa Ninkijeliyepe, nkaba ku Mutumba wa Nyabungere agacimbiri gaheshi, komine Mabayi, intara ya Cibitoki, igihugu cy'u Burundi. Urakoze cyane, nawe wihenze gato, ntacyo mwumvise yihenze. Kiriho yihenze kunyi. Kwishura hari ikintu yihenze ko yatanguriye ku musozi hagutangurira. Oya izina ajeje kuvuga kwivuga. Ututangurira ku gacimbiri, ukavuga Umutumba, hama komine kubandanya iduga. Sawa, urakoze cyane ariko wagerageje. Uwundi wiga mu wa 3. Nta wiga mu wa 3 hari. Mu wa 3. Wiga mu wa 3. Okay, bakunze. Yes. Bite? Sawa. Meze neza? Yego. Urakomeye? Yego. Ko ufite ubwoba? Oya. Vuga. Mabayi Media TV. Mabayi Media TV. Vuga cyane, babwire cyane bari babyumve. Mabayi Media TV. Mabayi Media TV. Okay. Aha. Rero wewe witwa ngwiki? Wakinge wa Berix. Aha, ni muhore utujya twumvirize ukunda avuga, mwumve ko yihenda, nimwe mumbwira ko yihenze cyangwa atihenze, sibyo? Okay, twagiye. Wo kwidondora abari kubakurikirana Mabayi Media TV. Yego. Mutumba Muhungo. Nta nubwo uravuga n'izina, udangwa kutubwira Mutumba. Wewe witwa Mutumba. Hera ku izina ryawe. Utubwira naho wiga, sibyo? Twagiye rero. Uvuga cyane ariko kujya babyumve. Iruba wakinge wa Berix. Niga ku ishuri Ekofo Kivuruga. Niga mu mwaka wa 3. Mutumba
muhungo agacimbiri mageyo komine Mabaye intara ya Cibitoke mba mu Burundi. So urakoze cyane naho yihenze cyane yihenze ntago mwamwumvirije yihenze rero kujya dusezerane egera hino kandi monge mu ndirimbira karirimbo kamwe hama duce dusezerana kujya ikiganiro cyanyu cy'abana kizoba kirangiriye ngaha nzogaruka ndabasanga ku ishuri nza kubaza umwe ndamubaza ati umwigisha wanyu yitwa nde umbwiye Deo ncanja muri iryo shure ndabo mwigisha nyina cambwira ati witwa Deo avuze oya duca tugira gute duca tugikora iki okay akaririmbo rero kamwe akaririmbo egera hino mu ndirimbira akaririmbo kamwe muririmbe n'abakora kurikira Mabaye Media TV dirimba none mukunde kwiga hari umunsi muzobisha nibo wenyine yizi banyeshure mwiga wahagaze nabari kuwewe hagarara nga kugira muri kamera babakubone kuko bakubonye umutwe ntago ari byiza hagarara twagiye rero banyeshure mwikarashishi tukerebuke nk'abas banyeshure mwikarashishi tukerebuke nk'abasirikare niho dukomeza umubiri tukorore neza amaboko imbere n'inyuma tuhagaze. Ubundi rero yaririmba kandi ko gusezera ubundi na undi yaririmba kandi karirimba nta ndirimbo babigisha ku ishuri wowe uriga ndirimbira twumve nindometrika nindometrika utamenya kusoma utamenya kwandika kuco mufasha. urakoze cyane iyindi wewe waririmbye niba wenyine dufise akirebutse canke nawe uririmba we nta ndirimbo uzi mu bakobwa nta mukobwa agize avuga kuri Mabaye Media TV. Okay tuvuga Mabaye Media TV Okay urakoze cyane witwa nde Akimana Epfa twidondore nitwa Akimana Epfa nka ku Mutumba Nyabungere nkiga kwishure Ekova Kivuruga komine Mabayi Gacimbiri Gaheshi intara Cibitoki komine Mabayi igihugu cy'Uburundi. urakoze cyane wewe wavuze ngo witwa Akimana Epfa uriga ego wiga mu kangahe makabiri wigishwa nande Nduwimana Irene hari imyaka ya kabiri hari yabo wiga wavuze ko wiga kuri Ekofo Kivuruga mufise abigisha mufise ya kabiri imyaka mu kabiri angahe rimwe hari undi wo mu kabiri yatubwiye irindi zina tatubwiye Irene yatubeshe cyane wowe tubeshe niwe yatubeshe wewe urizeye ko wavuze ukuri wewe rero wiga mu kabiri muhora mwiga uturirimba ku ishuri ego kandi jako rero turirimbira twumve bana biwacu nimukunde kwiga ubuca ubwenge nigo gukira Uburundi bwacu buduhanze amaso rwaruka rwiza rw'iburundi iyo umwarimu ariko asigura twame tutega amatwi ico avuga arico tutumva tutanategera twame tubaza tudatevye. Okay bakozi ba Mabaye Media TV turagushimiye cyane ku kuntu uturirimbiye
ego bakuze mu Media TV hano harangira kino kiganiro cacu mwamwe twatiramanye n'abana bakiri bato biga mu mashure mato cyane kuri Ecofo Kivuruga mugabo ndabibutse ko tutagiye ku ishure ryaho basanzwe biga twatembere gusa igisagara ni gito bacita bamwe batubwiye ko bahita Kenyera abandi batubwira Kivuruga urushaka uhite Kivuruga ushaka uhite Kenyera hose barakumva ni igisagara rero gihagatiwe n'imisozi hari imisozi iri hakuno uri hakujya uri nyuma uri hijya nkuko muko murabibona kuri kamera hanyuma nkuko twababwiye twifuza ko iyi televiziyo izoba televiziyo y'umwana muto w'ugwaruka y'umupapa y'umumama umunyokuru umusokuru ekuba ari wese nta numwe atazoyivugira ko uri muto ube mukuru nta numwe atazovugira kuri televiziyo yacu tubanaye tubashimira rero tunabipfuriza kubana namwe mudushigikira mukurikirana ibiganiro byacu mbere binakuze muraduterera kugira dushobore kuduga mu misozi itandukanye dushobore gushikira ugwaruka rwinshi ruri inyuma y'iyo misozi muko murabona aho ngo harabaye abantu hose tuhashike kugira nabone bashobore kubona iju ryabo rishobore kuza riraca kuri Media TV tubakengurukiye cyane rero mane mudukurikirana ahasiga na mu kino kiganiro murakoze cyane.